Turi kw'igenekerezo rya 21 ukwezi kwa Mukakaro canke ukwezi kw'indwi umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatandatu. Nkaba nje kuri mikoro kugira ngo tubashikirize amakuru canke duce irya nino ibiteramo bihaye biboneka muri uku kwezi guhera mu mpera z'ukwezi kwa gatandatu gushika muri kuno kwezi kw'indwi dusa n'abariko barasozera. Nitwa Bismith aka umwana w'ishamba gicinobera umuravumba vyanka ndondera sukunoba n'ayandi menshi. Reka manze ndamutse abakunzi b'Ikirere Media aho muri hose mumenye yuko ndabakunda cane, nongera ndabashimira ku kuntu mukomeza kuguma mutwereka urukundo, ukuntu mugenda mudushigikira mu gusangiza ibiganiro tugenda dushikiriza kuri no mbonesha kure yacu ariyo yanyu. Nongera ndabasaba batarakora subscribe ko boyikora kugira ngo tubashe kuguma tugenda twagura umuryango. Natwe turiyemeza yuko tuzoguma dukora kugira ngo tubashe kuguma tubaha amakuru agiye atandukanye avugwa mu Burundi ndetse no kw'isi yose. Rero muri kino kiganiro canke muri ano makuru twabateguriye kuri uno munsi w'igenekerezo rya 21 ukwezi kw'indwi canke Mukakaro umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatandatu, nari nshatse kugira ngo tuyage canke tugende dusesangura ku biteramo bigenda biba guhera mu mpera z'ukwezi kwa gatandatu gushika muri kuno kwezi kwa Mukakaro dusa n'abariko barasozera, aho biboneka yuko kuno kwezi kugira kurangire gusigaje imisi itarenga 10 gusa kugira ngo kubashe kugenda kurangira twinjire mu kwezi k'umunani. Rero muri ano makuru twabateguriye ibintu bishobora bishika kuri bitatu nimba atari bitatu canke bine, aho tuza kuyaga ku giteramo cyabaye igenekerezo rya 30 ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2026 bise Umutwenzi Festival. Tuze guca no ku giteramo cyabaye itariki 5 z'ukwezi kw'indwi umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatandatu bise akandi karyo concert. Turaza guca no ku giteramo canke ikanguro ryabaye ku itariki 7 ukwezi kw'indwi umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatandatu bise ivyuzuye event. Turaza no guca kugiheruka kuba vuba ku itariki 18 ukwezi kw'indwi umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatandatu bise kanguka concert. Rero tugenda twihuta tubangura kugira ngo mutarambirwa, kugira ngo mugende mwumva vyinshi bigiye bitandukanye. Igenekerezo ya 30 ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2026 hariya kuri ETS Kamenge harabaye igiteramo bise Umutwenzi Festival. Ni igiteramo cyari kirindiranywe igishika, ni igiteramo citabiriwe n'abaririmbyi barenga 30, aho harimo n'abakomedie, harimo n'abasanzwe batamba baririmba indirimbo mpimbazamana ndetse n'indirimbo z'akaranga bagiye batandukanye. Ni igiteramo kandi cabonetsemwo ibintu bigiye bitandukanye, aho ico giteramo novuga yuko cyashoboye kuronka ama 6 novuga nko ku bice birenga 99 kwijana. Urabona neza yuko ari igiteramo cyari giteguwe neza, kandi ugiye kuraba ni igiteramo cagenze neza muri rusangi, aho ico giteramo cyari cyatewe iteka na nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi General Major Evariste Ndayishimiye, usanzwe atwara canke umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD nyene iteka Reverend Ndekuriyo, ndetse n'abandi bubahwa canke izindi ndongozi zigize igihugu cacu nazo nyene zari zashoboye kuba muri kirya kibanza cyo kuri ETS Kamenge. Ni igiteramo cagenze neza muri rusangi ugiye kuraba uko cyateguwe ndetse nuko vyarangiye. Urabona neza yuko
ni igiteramo cageze neza. Igiteramo catanguye mu masaha ya saa 9:00 kiza kurangira mu bucagucagu bukeye. Muri ano makuru nyene tubandanya n'ingingo igira kabiri kw'igenekerezo rya 5 ukwezi kw'indwi umwaka wa 2026 harabaye igiteramo bise akandi karyo concert gisanzwe gitegurwa na Pastor Lopez musanzwe muzi ari ko ariwe yashoboye kuririmba indirimbo ikunzwe cyane, indirimbo yakunzwe cyane Imana y'akandi karyo, ari n'indirimbo kandi yashoboye kumufasha gutahukana agashimwe ka Isanganiro Award. Ico giteramo kandi karyo concert cyabereye kuri Lycée Pes Nyakabiga iyo bahoze bita EFI Nyakabiga. Ni igiteramo ubona neza yuko citabiriwe n'abantu benshi cyane, isinzi ry'abantu. Ikibuga cyo kuri EFI Nyakabiga canke Lycée Pes Nyakabiga caruzuye kirazima hamwe n'abantu barabura aho bahonyora. Ni ibintu rero babitangaje cyane kubona umuntu umwe ashobora kuzuza ikibuga yaho abantu bakuzura bari mu munezero baririmba batazira Imana. Ni ibintu biba biryoshe cyane. Igenekerezo ry'indwi ukwezi kw'indwi umwaka wa 2026 hariya kuri kibuga cy'umupira mu Kinama naho harabaye ivyo bise ivyuzuye event. Ivyuzuye event musanze muzi yuko ni event canke evenement isanzwe itegurwa na Prophet of Jesus Joshua bahoze bita Sugu J mu muziki wa profane. Ni igiteramo citabiriwe n'abantu isinzi cyane. Ni igiteramo cagenze neza ibice vyishikwijana. Ni igiteramo kirimo intahe nyinshi cyane, aho habonetse abantu bagenda bashinga intahe bavuga yuko bakize ingwara zigiye zitandukanye biciye kuri uwo muvugishwa Prophet of Jesus Joshua. Igenekerezo rya 18 ukwezi kw'indwi umwaka wa 2026 naho hariya kuri ETS Kamenge nyene harabaye igiteramo bise kanguka concert canke kanguka event. Ni igiteramo canke categuwe n'umuvuga butumwa Chris Ndikumana. Ni igiteramo ubona yuko citabiriwe n'abantu benshi cyane bagiye batandukanye, aho cabonetsemwe n'abantu bava mu bihugu bitandukanye, aho turavuga nka RDC, za Cameroon, za Gabon ndetse n'u Burundi. Ni igiteramo citabiriwe n'abantu benshi bagiye batandukanye, kandi urabona neza yuko amasigse canke ivyo bari biteze babishitseko muri ico giteramo. Rero igiteramo kanguka concert carabonetsemwo ibintu vyinshi bigiye bitandukanye, ariko mu nyuma niho twaronka amakuru canke amakuru yagiye asirikira yuko hariho abantu bagiye bitavye Imana bivuye ku musunikano wari uhari mu gihe bashobora gusohoka abo bene gihugu. Rero abantu benshi bagenda bibaza ibitandukanye yuko Chris Ndikumana yoba asanzwe ari umukozi wa Sekibi canke yoba yarabatanze ko ibitambo, ariko ayo makuru nta muntu n'umwe ashobora kuyemeza canke ngo ayahakane, kubera ko ibintu bimeze nka kurya, ni ibintu biri mistere by'ikinyegezwa udashobora gushinja umuntu aba ari banga ry'Imana nawe, kuko nshobora kuvuga yuko asanzwe yakorana na Sekibi mu gihe utabizi neza. Rero ni ibintu bisaba kwitondera cyane kugira ngo ntusange uriko urahuvya abantu canke wambika iceyi umuntu. Niyo mpamvu
jewe ntashobora kwemeza mvuga nti ngo Chris Ndikumana ngo bibakorana na Sekibi. Reka tubashimire cyane mwebwe mwese mwafashe kano kanya mugakurikirana kino kiganiro kuva ku ntango gushika ku mpera. Ndabasaba kubandanya mukora subscribe nkuko mwama mubikora, mwongera musangiza ibiganiro tugenda tubashikiriza abagiye batandukanye kugira ngo dukomeze kuguma twagura umuryango w'Ikirere Media. Nitwa Bismith aka umwana w'ishamba gisucinobera umuravumba byanka ndondera sukunoba n'ayandi meshi. Ya kabiri ya gatatu ya kane ya gatanu ya gatandatu imbere yuko agira iyindwi Avant de faire la septième, niba bishoboka bakazinya amatara. je voudrais demander qu'on éteigne. Mais vous gardez les lampes de téléphone. Qu'il reste seulement les lampes de téléphone. Wow. Ayandi nazime, nimuzimye ayandi. Mais éteignez les autres lumières, sauf les téléphones. Mitegure. Préparez-vous. Yabwiye Yosuwa. Il a dit à Josué, Yindwi ni avuga. quand la septième trompette va sonner, Nimurindire ko nza kubabwira. n'attendez pas que je vous dise Inguvu zosigaranye zose. toutes les forces qui te restent. Semera n'inguvu zawe Tu vas zose. crier de toutes tes forces. Kandi hari abantu baza gukira izindi ndwara. Il y a des gens qui vont encore être guéris. Muri ako karuru. Dans ces cris, Hari amadeliverance agira abe. il y aura des délivrances. Muri ako karuru. Dans ces cris, Hari abamarayika bari ngaha. il y a des anges qui sont ici, Bagira bigaragaze. qui vont se manifester. Muri ako karuru. Dans ces cris, Duceceke. Mukumva inzambi ivuze. quand vous allez entendre la trompette,